vyamaze kuba bimenyekana ko ku munsi w'ejo umuririmbyi w'isi designer ari kumwe n'abagenzi we aribo LINO Umvukuri ndetse na Mellanin boy Gusto bazoshira ahabona indirimbo yabo yitwa Inside. Indirimbo ni ya w'isi designer yayikoranye n'abasore babiri mukunda. Ati rero uyu munsi inje tuvugana iki, uno munsi inje tugira ico tuvuze ku indirimbo Inside izosohoka ku munsi w'ejo. Ndaje tugire ubusesanguzi tuyikora ko ndetse ndanababwira amakuru mutari muzi ko abasore uko ari batatu. Obana nanje ntucikwe n'iki kiganiro. Ono mu kijinongera ndabaha ikaze. Nimba uri mushasha ku YouTube channel yanje, icyo ndagusabye ni kubanza ugakanda subscribe kugira uzozobana nanje mu biganiro bitandukanye nza ndacisha kuri YouTube. Ukaba usanzwe barayikanze nawe uri umuntu wanje wubahwe, shirako jam, shiriko na commentaire, hama unyereka ko tuba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Nkuko nababwiye rero uyu munsi tuje kuvuga kuri hit song izosohoka ku munsi w'ejo tariki 17 ukwezi no kw'icumi na kabiri umwaka ni 2025 turiko turasoza umwaka. Bagomba baduhe hit song iza kudusozereza uwo mwaka. Impamvu ndiko ndakubwira ko iyi ndirimbo izoba ari hit song ndabira ya mazina agiye kuyihuriramo. Ari ubita w'isi designer yamenyekanye ku ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, yakoze amahit menshi. Uyu muririmbyi w'isi designer YouTube channel yiwe hakanye tuvugana ifisa followers bangana n'ibihumbi 114. Urumva ko n'aba followers bahagije kuba yoshira kindirimbo hama tukaba twoyikunda ku rubuga rwiwe rwa YouTube. W'isi designer umwanditsi w'amahiti menshi agiye atandukanye, aho ndavuga nka Be Mine, indirimbo yakoranye na Double J. Ubu tuvugana ifise amaviews angana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana abiri. Urumva n'amaviews menshi. Indirimbo aheruka kudutamo yitwa Mivida, mwarayikunze muri benshi. W'isi designer n'umwami w'amahiti. Iyi Mivida ubu tuvugana ifise ibihumbi amajana 938. Urumva ibura gato kwiza umuriyoni. W'isi designer yaradukomye izindi hit nka za Nyampinga ubu tuvugana kuri YouTube ifise ibihumbi 878. Urumva ko n'amaviews menshi ni nyene n'amahit. W'isi designer afise indirimbo yitwa Teamo. Iyi Teamo yayikoze wenyine, ariko ubu tuvugana ikaba ifise amaviews angana n'ibihumbi 637. Akaba n'indi ndirimbo w'isi designer yakoranye na Kenny Solo mu gihugu cy'u Rwanda, indirimbo yitwa Medicine. Urumva ko w'isi designer gukora amahiti nivyo vyiwe, ni nayo mpamvu nizeye ko niyi agiye kudutamo ishobora kuzoba ari hit. Ikindi kintu cyongeye ko indirimbo ntagiye kugikora wenyene, azoba ari kumwe n'abaririmbyi musanzwe mukunda. Ndavuga nka LINO nawe nyene ni hit after hit, bang after bang. Ewana LINO, uyu muririmbyi LINO ubu tuvugana kuri YouTube channel wewe afise aba subscribers bangana n'ibihumbi 224. Igituma na LINO ndamugarutse ko kubera ko ubu hari ikintu cha collaboration gisigaye kuba kuri YouTube. No kuvuga w'isi designer post yinze azokwinvita LINO, yinvite Mellanin boy bagire collaboration hamwe channel yose ucako indirimbo uguma wayibonye. Ubu LINO rero amahiti yakoze ni menshi, sinzi ko nayavuga nkayamara, ariko reka ndabagarukire nko ku ndirimbo 5 zakunzwe cyane LINO yagiye ashira habone, yagiye aduhereza. Indirimbo ya mbere novuga ni nk'indirimbo yitwa Ijya Nyuma. Izisa nyine tuvugana indirimbo Ijya Nyuma ikabigeze ku miliyoni 3.3 z'amaviews kuri YouTube. Hari indirimbo yitwa Legend Remix yakoranye na Dramatic, B-Fest, Air Pro ndetse na DJ Feelbite. Indirimbo Legend Remix ndabizi mwarayikunze cyane. Ubu tuvugana ikaba ifise amaviews angana ni miliyoni 2. LINO afise amahiti menshi. Arafise indirimbo yakoranye na Satb yitwa Tuza. Indirimbo Tuza ubu tuvugana kuri YouTube igeze ku miliyoni n'ibihumbi 900. Urumva habura gato ishobora kuba yakwise miliyoni 2 z'amaviews. LINO arafise indirimbo yitwa C'est la vie yayikoranye n'umukobwa witwa Monia Frere, asanzwe ari na sheri wiwe. Indirimbo ubu tuvugana ikaba igeze ku miliyoni n'ibihumbi 600 z'amaviews. Urumva ko ni indirimbo ihagaze neza, ndetse arafise n'indirimbo aheruka kudutamo ubu vuba yitwa Babi.
nayo nyene ihagaze neza ubu tuvugana kuko ifise amaviews angana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana ane. Urumva ko tuvuye ku mahiti ya Wiz Designer tuje ku mahiti ya LINO ivyo byose bigiye gukoranira mu ndirimbo imwe, tutibagiye na Mellanin boy. Reka nawe tugira ico tumuvuzeko. Uyu Gusto Mellanin canke umwana w'isezerano uyu nawe nyene ahagaze neza ubu tuvugana kuko YouTube channel yiwe ubu tunyene tuvugana ifise aba followers bangana n'ibihumbi amajana 238. urumva ko n'abantu benshi cyane. Gusto n'umwanditsi mwiza, umuririmbyi mwiza, afise ijwi abantu bakunda, yakoze amahiti menshi sino yavuga ngo ndayamare, ariko reka ngaruke ku ndirimbo nka 5 nawe nyene yakoze zikaba hit. Uyu Gusto Mellanin arafise indirimbo yitwa Isezerano, ubu nyene tuvugana Isezerano ikaba ifise imiliyoni zigera kuri 4 zose guys. urumva ko n'amaviews menshi. Arafise indirimbo yitwa No Force in Love. Yo No Force in Love yerekana nyine ndabarabira amaviews igeze ko ubu nyine tuvugana No Force in Love igeze ku maviews angana n'imiliyoni 3 n'ibihumbi amajana 4. urumva ko n'amaviews menshi cyane. Arafise indirimbo yitwa Elena, views 2 million sana, kuvuga miliyoni 2 n'ibihumbi jana. Arafise indirimbo yitwa Ikindi Kiremwa, ni hit, ifise umuriyoni n'ibihumbi amajana 7. ndetse arafise n'indirimbo yitwa Uri Sweet nawe nyene ikaba yarakwije umuriyoni ku rubuga rwa YouTube. urumva ko na Gusto Mellanin n'umuririmbyi ahagaze neza, afise hit nyinshi. Ubu rero tugiye kuvuga tuti iyi ndirimbo igiye gusohoka nayo izoba imeze gute. Ikoraniyemo abasore batatu, bose n'abahitinzi, bose n'abaririmbyi beza, n'abaririmbyi dukunda. Ikiyongeye ko n'abaririmbyi bo muri new generation bose bazi ibintu bigezweho, bazi ibintu abantu bubu dukunda. Iyi ndirimbo twitege ko izoba ari hit. Wewe nk'umufana w'umuziki wundi canke umukunzi w'umwe mw'aba baririmbyi batatu, ni gute witeguriye iyi ndirimbo nshasha izosohoka ku munsi w'ejo? Ese umufana wa LINO, umufana wa Wiz Designer, umufana wa Mellanin boy, tubwira umuririmbyi ubona akaze mw'aba batatu, ndetse unatubwire n'ingene witeguriye iyi ndirimbo bagiye kudutamu. Duhurire muri commentaire. Wakoze rero kuba nanje muri iki kiganiro. Ntugende udakanze subscribe nyimba utarayikanda, nimba warayikanze naho shirako jam uje no muri commentaire ugire ico wanditseho. Tuzohorere mu kiganiro gitaha canke gikuri. Dream TV.